guteza imbere na cane abapfasoni bakora runo rudandazwa njabukambibe. Turabakengurukiye rero kwikaze mwaduhaye, ndetse tunabakengurukira ko twemereye ko muzofata nkama ndetse mugashigikira nuno mugambi w'igihugu. Nivyo mwiyumviye igihe abapfasoni n'abashingantahe bariko baratanga igishingantahe, aho vyagaragaye yuko ku vy'ukuri barafise ishaka ryo gukora urudandazwa njabukambibe, barafise kandi n'ishaka ryo kugwiza umwimbu rw'ibidandazwa njabukambibe hano mu gihugu cacu Burundi, na cane ibidandazwa bihurumbirwa n'igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko nk'uko bavyivugiye ndetse nk'uko ivyigwa vyakozwe kugira ngo uno mugambi utangure kwiyumvirwako, vyarerekanye yuko abakora urudandazwa njabukambibe bahura n'intambamyi zitari zike. Nyinshi mwaziyumviye. Intambamyi za mbere bavuga zari zihuye n'amategeko yo korosha urudandazwa njabukambibe. Ayo mategeko ari nayo abaha uburenganzira bwo gushobora kubikora bagononokewe, kandi akaba n'uburenganzira bwo gushobora gushora vyinshi. Ikigira kabiri nuko nagomba ndabaremeshe nkuko babisavye bati turakeneye kuvyukuri ko amategeko agenga urudandazwa njabukambibe ruto ruduhuza na cane n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yodufasha akaja mu ngiro kugira ngo dushobore gukora tworohewe. Nagomba rero ndabaremeshe yuko amasezerano ari hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba nayo anavuga ingene ya régime commercial simplifié izojaho amaze guterwa ko umukono hagati y'ivyo bihugu bibiri. Iyo rero ni intambwe ya mbere. Mu ntambamyi igira kabiri abapfasoni n'abashingantahe bivugiye, ndetse n'intambamyi ndetse novuga bari baranatanze imbere y'uko no mugambi wigwa, harimo umwanya munini bamara hano baciye ku maposte frontière, ku mipaka itandukanye, nk'uko ubujejwe novuga urongoye umugwi nshingwabikorwa hano mu gihugu cacu Burundi by'uwo mugambi yabishikirije. Muri uno mugambi ahanini harimo gushiraho inyubako nziza zikwije ibisaba zishobora gutuma umuntu amara umwanya muto hano ku mupaka, ari naco gituma mwumvise yuko iyi poste frontière yo mu Gatumba Kavimvira izosubirwamo igahabwa ndetse n'ubuhinga bwa none, hakabaho no gukarihiriza abakozi bo ngaha kugira ngo dushobore kwishura ku bibazo bimwe bihura n'abakora urudandazwa njabukambibe. Rero izokubakwa ishigwe ku buhinga bwa none, yongera ihabwe n'ibikoresho bimwe bishobora gufasha abahaca bashobora koroherwa mu rudandazwa. Ikindi novuga nuko hejuru y'ivyo hariho na poste frontière y'ivugizo Kiriba, hakabaho kandi no kuri poro yo mu Rumonge izosubirwamo. Ivyo vyose rero bikorwa kugira ngo ahantu hose urudandazwa njabukambibe ruca hashobore kubakwa neza, gutyo bishobore korohereza abadandaza bato. Rero twoshiraho inyubako, twokubaka ibivuko vya Rumonge, twokubaka kandi n'imipaka ndetse myiza, ariko tudafise ivyo dushorayo vyoba ari uruhombo. Tudafise urudandazwa dushobora guhanahana rwoba ari uruhombo ku gihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo rero dusahirize izi nyubako zizoba ziriko zirubakwa zo ku mipaka n'amabarabara adushikana ku mipaka, ni naco gituma mwumvise yuko muri uno mugambi hazojaho gukarihiriza ubwenge na cane abasanzwe bakora urwo rudandazwa. Hakabaho kandi no kugwiza ibiterwa bito njabukambibe bihurumbirwa muri urwo rudandazwa njabukambibe, na cane ngaha mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ivyo biterwa byose ndetse n'ivyo byose dushorayo bizoheza bihabwe akandi karusho, ico twita développement des chaînes de valeur, kugira ngo ubu tubishore byashoboye guhingurwa, tubishore kandi bifise ubuziranenge, tubishore kandi bifise
akandi kunguko, gutyo b'abafasoni ndetse n'abashingantahe bakora n'urudandazwa njabukambibe baharonkera ubumenyi, bongere baharonkere n'akandi kunguko, kuko bazoba bashoye ibidandazwa na cane cane bidapfa n'ingoga vyahinguwe, kandi akaba ari ibidandazwa bifise n'akanovera, bifise n'ubuziranenge.